Aho hari kw'ibohero rikuru I Muramvya igihe bagenzi bacu batari bake bo mu radio na televiziyo y'igihugu bazindukira kuri uyu wa Mungu bagiye kuraba mugenzi wabo Bob RUGURIKA ahafungiwe. Abo bamenyeshamakuru rero bari bagiye bambaye udutambara dusa n'akatsi kabisi mw'izosi, ikimenyetso c'uko bifatanije na mugenzi wabo, bakaba bajanye ubutumwa bwo kumuremesha kandi bemeza yuko bamufashe mu mugongo. Ivyo vyavuzwe na Jean Bertrand Bihizi yararongoye abo bamenyeshamakuru. Twebwe abakozi batari bake kuri RTNB ari bose, ariko hari ababonye yuko Bob RUGURIKA ari kuzirusa, twafashe ingingo yo kwegerana turaza ngaha kumuraba mugenzi wacu Bob RUGURIKA ngaha I Muramvya. Twasanze ameze neza, kumura umuntu nahamera neza, ari mu gasho, abari mu gasho urabona ko afise ico bita morale mu Gifaransa. Yego Bob arafunzwe mugabo natwe yashaka kudushikira. Abantu bashaka kubaza bati mbega abamenyeshamakuru mu nyamakuru bya leta birashobora kubashikira, birashobora kudushikira, aho batabashikira gushikira dushikira cyane, birashobora kudushikira. Nibaza yuko ari intera natwe dutanze yo kumufata mu mugongo, yo kumuremesha, mubwira yuko atari kwazira amakosa, ari kwazira umwuga wiwe, umwuga yakoze neza cyane, ikambere n'abandi bamenyeshamakuru bari bagufatira kwakarero. Kubw'abo bamenyeshamakuru ngo vyari vyiza ko bamenyeshamakuru ari wo mugenzi wabo Bob RUGURIKA arekugwa kuko ari kazira ubusa. Twifuza yuko yorekugwa vuba cyane, areke kuvundira muri aka gasho katameze neza, kuko atubwiye ukuntu vyifashe. Yarafunzwe, barahinduye yarabayeho bwa mbere, mugabo ntugire ngo abayeho neza, bamucunga cawe nyene. Dusaba yuko ubwo buzima bubi bakamushiramo kandi atakibi yakoze, kandi yakoze umwuga wiwe, yobuvamo akarekurwa agataha mugira akabonana n'abana n'umuryango. Mwomenya ko abo bamenyeshamakuru bahahuriye n'imigwi itari mike y'abantu bari baje kuraba no kuremesha umuyobozi wa RPA, harimo ababanyi biwe nabo mu mashirahamwe amwe adaharanira ibibanza vya politike nkari igiteka n'ishirahamwe ry'abakenyezi b'abamenyeshamakuru AFJO.